Nyacubahiro Mana bushobora byose, nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Mwaro, nyakubahwa patiri mukuru wa Paruwase Kibumbu, banyakubahwa basaseridoti b'umukama, banyakubahwa bene gihugu mwese muri ngaha, banyakubahwa bamenyesha amakuru. Uno munsi nakaryo keza ko gushimira Imana, na cane cane muri uno mwanya kubona yatuzigamye mu rugendo twagize tugashika ngaha amahoro. Twaje tuyishimiye mu kwikomera amashi. Fondation Umugiraneza dusanzwe turongoye yaramenye byashikiye ino paruwasi kandi twarabyiboneye. Uno munsi n'abanywanyi bishira hamwe bishikiye ku rubuga kugira babyibonere. Rero twaragiye hamwe turakurikiza rya jambo ry'Imana ngo muzane mu bubiko ikigira 10 gishitse. Twari dusanzwe turi mu nyubako zitandukanye, tuba turubaka aho abagwaye indwara zo mu kigo bazokwivuriza hari Igitega, tuba turubaka icicaro cishira hamwe. Ariko rero mu vy'Imana yahezagije ishira hamwe ryacu, twaciye dukurako ikigira 10 kugira ngo twubake ingoro y'Imana. Twasanze kubaka aho kuvurira imibiri bidakenewe vyonyene, ca tubona ko kubaka aho kuvurira imitima naho nyene hategerezwa kubaka. Kira noneho ntaco Imana ikorera ubusa. Abatanguye kuvuga bagomye bavuga ngo shetani shetani, batubafashe gusenga ngo iyo shetani ntizogaruke. Mwavuze yuko mwari mu guhimbaza yubire y'imyaka 100. Burya rero muzoze murasenga murimbura icabitumye. Murazi yuko Yobu yari umugororotsi kandi yarubaha Imana kandi n'Imana yaramukunda, ariko Imana yaramuretse arageragezwa na shetani. Bayivuganye n'Imana kugira ngo Imana irabe kwihangana kwa Yobu. Rero nibi bishobora kuba ari Imana yabigize kugira irabe abanyakibumbu kwihangana kwabo, ngo bakunde bayituke. Kira noneho baramaze kuyimenya, ico gituma baca bahengekereza kuri shetani. Rero no munsi catuzanye nagakemanyi agacumu k'ubumwe. Mwakiriye ako twabazaniye ni kwishiramwe rireha, nta myaka myinshi riramara, ariko riratahura umugambi w'Imana kandi rigizwe n'abasoma Bibiliya bamaze kumva ikigira 10 ico kivuga. Rero ngufumbase igifusi nta cinjira kandi nta gisohoka. Evyo Imana yahezagije Fondation Umugiraneza, duhamagariwe kugurura ibiganza kugira duhezagire abandi. Hamboneho n'akaryo ko guhamagarira uwo wese afise umutima wo gukunda Imana. Imana ntimuzohura ariko yagendagenda mw'ibarabara kugira ngo uyifashe uyambike canke ngo yubakire ahiba. Ubakira uwo wese abikeneye. Mufashe bantaho nikora, mufashe abasaseridoti kugira ngo nabo nyene badusanurire imitima bamerewe neza batihebura. Kagera rero tubashikirize ibyo bikoresho
twaguze amatibe 700 ku giciro c'imiliyoni 32,550. Abo camumva yuko bizobasahiriza mu kongereza ibindi bikoresho mwari mufise. Kera twakuze tuvuga ngo canke twumva ngo amafaranga ngo ku banyamwaro. Ubu rero nagira mpamagare abanyamwaro berekane ko ivyo babavugako atari ivyo. Kora mu mifuko muze musanurire Imana, musanurire n'uwo wese iki kiza caciyeko, kugira ngo abarundi bahindura imvugo. Amafaranga burya ntawe utayakunda, ariko Mwaro yoyo bayiciye ku mugani. Cyo gituma mukwiye guhindura imvugo, mukore mu mifuko, mubatangaze, mwerekane ko amahera akunda bose, kandi ayo mahera akora igikorwa cayo. Erega burya naje sindi kure y'Imwaro. Kera nakuze bavuga ngo komine Rutegama aho nisema Mwaro. Rero murumva ko nanje ndi umunyamwaro, ariko nguma mbwiriza abo turi kumwe mwishira hamwe ko ivyo bavuga atari ivyo. Iwacu ni ku rubibe rwa Mwaro, ku rubibe rwa Giheta. Murumva twese turababanyi. Ivyo bavuga ko sivyo. Buramatari yavuze ko muri ko muregeranya. Tanga rero ikigira 10 gishitse. Nagira nsabe n'umusaseredoti aza barabira aho vyanditse neza kujanye n'ikigira 10. Ubaka inzu aho inyenzi n'ingese zitazoshika, kubera ngaha kw'isi turubaka izo tubamwo, turubaka aho dusanurira, tukagira imigambi yo kwiteza imbere. Mugabo ukabuzi ku munsi umwe ivyo wubatse uzobisiga, bikabamwo utahaye n'indaro akayibamwa kwigamba terase ko ndayiraramwo none naze ayisohore. Korera Imana rero bigishoboka, mugifise inguvu, kandi n'abantu babibashimira. Sinogenda ntabahanuye rero gukora cyane cyane gukora ineza, kuko ivyo tubona ngaha kw'isi sivyo iwacu, twaca turengana turi ingenzi. Abuzukuru n'abuzukuruza bazoca ngaha kuri no sengero baze basige umugani nabonye ntibikugura ati haraciye abavyeyi batwitangiye imbere b'imvukira za Mwaro, kandi bakunda igikorwa c'Imana. No kubakeza kuri yo sabukuru, mutangure kuyitegura hakiri kare kugira ngo twese tuze dutambe dutarike twiginana. Patiri ntatabivuze, emwe igihuhusi cateruye amabati, hazohava haza n'umuswa nawe uterura intebe. Aho rero mpamagariye abanyamwaro, urusengero ruze ruheze gusanurwa, tuza twicara heza, tuticara kudusonga bugari turaho nabonye.